uko iminsi irimo igenda yegera imbere Real Madrid irimo iragenda ikomera ku bijyanye na pressing ndetse n'urwego bakinaho kuri pressing. Vinicius Junior yatsindaga igitego cya 22 nibura amaze gutsinda mu marushanwa 5 muri uno mwaka, igitego 11 muri La Liga, ibitego 8 muri Champions League, igitego kimwe muri Copa del Rey, igitego kimwe muri Club World Cup, ndetse n'igitego kimwe muri Intercontinental Cup, bikaba ibitego 22 amaze gutsinda. Uyu musore nakunze level ya performance yagaragaje. Gonzalo Garcia Taizamu nawe uri mufasha Real Madrid gupressinga, uri mufasha Real Madrid imipira ihagije mu kirere, musore urimo wiyangaja, urimo witanga, urimo gukora travail zimwe dusaba typical number 9 cyangwa se Taizamu ukina yegera aba defenseur ari icyo bita presence muri box ihagije, wenda no kurusha Mbappe, ko Mbappe we akenshi imipira za kwifata hagati mu kibuga agahingamira umosa akayirukanga akaba yatsinda ibitego. Yego Garcia arikagaragaza ko igihe bazakenera profile inyuranye ni Mbappe ni Hendrick ku busatirizi azagira icyo abafasha ko amaze kugira uruhare rw'ibitego 4 nibura muri match 5 akinira Real Madrid. Muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub ndumva amaze gutsinda ibitego bigera kuri n'ibitego 2 na assist imwe, ibitego 2 na assist imwe. So mbona ko iyi kipe uko igihe kirimo genda cyegera imbere Mbappe irimo iragenda izamura level y'urwego rw'imikinire ku buryo nubwo wagarutse ku kintu cy'uko wari mu itsinda koko riteye ubwoba cyangwa se ritoroshye, urugendo ruteye ubwoba mu gihe mu Misiri imbere n'ikimenyimenyi muri kimwe cya 8 kirangiza bazahura n'ikipe ya Juventus. Juventus igifite amadeshe technique menshi tuza kugarukaho tugiye kuyiganiraho gato tugeze kuri Man City, ariko ifite amadeshe technique menshi. Mbona ko Real Madrid ishobora no kuzabatsinda, ahubwo wenda inzira zikazagorana muri fixtures zizakurikira kuko zo zirakomeye. Ubona ko ama equipe yandi afite uburinganire bufatika, ariko inkuru nziza nuko game ikurikira bazaba bagaruye Mbappe. Ntekereza ko Mbappe nawe hari izindi ramfora azashyira muri ile equipe, ariko sofa uko banyiyetse imbere ya Salzburg itari nziza muri championnat n'ubundi wabo, ariko uburyo bayimenashe mu buryo bufatika, mu buryo bwuzuye, bari banagaragaje ibimenyetso batsinda equipe ya Pachuca bafite ikarita y'umutuku babonye hakiri kare cyane ya Sensio, ariko bashobora kwitsinda ibitego 3-1. Ubona ko Xabi Alonso nasaba ikintu cya individualite afite abakinnyi biteguye kubimuhereza. Ubwo n'ubuhanga bwihariye bw'abakinnyi. Jude Bellingham kuri amunsi yaramwiretse. Ku mugoroba nasaba collective game mu buryo bwa pressing, abasore batangiye kubyumva. So mbona ko ikintu cyane cyo kwishimira nuko izi game 3 zibaye nziza cyane kuri Xabi Alonso, kuba zari game 3 za competition zikaba zirimo zimutegurira match zikomeye ndetse na champion. Kuko ibi ngibi ntekereza ko yaza kuba iki gikombe cy'isi cy'amaklub kitarabayeho, agakina game za pre-season gusa, abakinnyi batitanga 100%, batumva ko ari competition equipe yabatumye gutwara. Ko n'ikimenyimenyi Perez yemereye buri mukinnyi miliyoni 1 y'amayero yagahimbaza mukinnyi bagitwara. Nukuvuga birimo birafasha n'umutoza Xabi Alonso kumenya equipe yuko yayikinisha n'uburyo yayikoresha. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane nanjye ntakivuze ariko nacyo ni ingenzi cyane, yatangiye gushaka the right formula, umuvuno wa nyawo y'uburyo yakoresha mu mediane. Umwaka ushize mediane ya Real Madrid yabaye talking point umwaka wose, yabaye ikintu twaganira umwaka wose. Ni bande batatu bakwiriye kujya muri mediane ya Real Madrid, ni bande bagomba, ni bande bane mu gihe yahisemo bane. Izina Toni Kroos twarigarutseho cyane, ariko kuri inshuro uyu mugabo ku mugoroba yagerageje style doje. Abantu bibuka ino style doje ni ya style umutoza ndumva Zinedine Zidane wayikoze bwa mbere, yo gufata Arda Güler akamushyira hagati mu kibuga, Aurelien Tchouameni hagati mu kibuga, agafiramo na Jude Bellingham, none agashyiramo n'undi mukinnyi wereka ni Federico Valverde wakinnye, akaza atari umukinnyi navuga wenda uri attacking midfielder, cyangwa se ngahita zana Brahim Diaz, ahita zana Rodrigo Guz, ahita zana muri izo karite nk'izo ngizo, ahubwo akabikora muri ubwo buryo, agasa nk'aho ashyize abakinnyi benshi nibura bashoboye kwambura imipira hagati mu kibuga, mu gice cy'ikibuga cya Real Madrid cyane. Ibyo bintu bituma Federico Valverde muri iki gihe nawe asa nk'uwabaye agatambye kuri 2, kuri 6, ku 8, 7. Nyine nawe ubona ko buri mutoza wese ashaka kumushyira mu kibuga, ariko ukabona ntago ari kubona umuvuno wa nyawo
y'uburyo yamukoresha uburyo yamubyaza umusaruro. Ariko uyu mutoza kumugerageza muri mediane yabane gutya, yego harimo Tchouaméni na Jude na Ardagure. Federico Valverde byongeye bimuhereza ya finesse cyangwa se cya kintu twamukundiye cyo kugerageza amashoti menshi ari cadre agana imbere y'izamu, kubera yuko afite umwanya uhagije wo gukora ibyo bintu. Andre saison yari nziza nyuma yuko abuze Ballo'Dor y'umwaka uheze, yakoze saison itari nziza umugabo witwa Vinicius Junior. No match zibiri twari dufite ziwo mu gikombe cy'ama club. Match ya mbere Al Hilal, match ya kabiri ya Pachuca. Waraba Vinicius Junior ukabona ngo nakiri Vini tuzi uberutse bwo Zinedine Zidane yabigarutse ko mu kiganiro yamenyesha makuru yavuze ati kwa Vinicius Junior umumenyereza yitwa Byayo natamugarukira vuba cyane ariko aragenda. Nakiri Vina dribla acenga, nakiri Vina nyaruka, nakiri Vina rekura pass na cyane kijyanye na dernière pass tumenyereye ko. Ariko nimugoroba mu bucagucagu uno munsi wa gatanu iminota 45 yagice cya mbere kuri Vinicius Junior yari ikwiye gusa yuko abo mukinnyi yaranze urukino. Wanashaka na Sosaki rikari kuko urukino ntiyanamaze, ariko yaje kuba tugwa nk'umukinnyi genjire neza mu rukino. Nibajije ikibazo kivuga ngo Vini aba mwiza ryari iyo Madrid yari nziza, ko tubona iyo igihe Madrid yari mbi urwego rwiwe twari twamubuze. Vinicius Junior aba umukinnyi mwiza iyo Madrid nayo ari nziza. Vinicius Junior numwe mvuze ngo numwe ngo hariho ubundi niwe mukinnyi wa mbere kuri no mwanya jewe nkunda ku nimero 11 au niveau mondial. Umbwiye undi mukinnyi atari Vinicius Junior sinumva ngene twohuza. Mugabo no munsi Vini riko ndabona si Vini nipfuza, si Vini namenyereye muri equipe ya Real Madrid. Rero umugabo witwa Zinedine Zidane bigaruka ko avuga ati umugabo witwa Vinicius Junior inyuma yo kubura Ballo'Dor harabaye ihungabana muri we. Ntiyabeshe kuko kuva umwaka w'inkino utangura La Liga ihezeje gutwarwa na Barcelona. Warabonye nguvu z'umugabo witwa Vinicius Junior zigaragara ko ari zikenye cyane, ahora mu mvune. Niyo nagaruka wana shaka ntatanga umusaruro wa Vini nyene. Mugabo no munsi twaje mu gikombe cy'isi cy'imigwi twese tuzi ngo Madrid ijifise umustare, mugabo umustare yagize inane iri hate mu bijanye no gukina umupira w'amaguru yitwa Vinicius Junior. Urukino rumwe rarakinye na AB Salzburg aha kwa kurutora tatoye. Aha kwa kurutora uno muzari ku rumengo review y'abantu batangura ko rumengo basuye kubona Vinicius Junior mwiza suye. Akinye urukino rwiza rusumbizo yakinye mu kuva Monday the Club itangura. Mugabo wibuke Vinicius Junior Real Madrid heruka Champions League muri 2024 yari Real Madrid isanzwe. Karim Benzema amaze gusohoka bagasigara muri ligne d'attaque na Rodrigo Goes. Yari Real Madrid isanzwe ifise Toni Kroos na Daniel Carvajal n'abandi bakinyi, kuko jewe Jude Bellingham entrée yiwe muri Real Madrid ndemeza ngo harimo ingufu nyinshi za Vini kugira Jude abe Jude twabonye. Harimo ingufu za Rodrigo Goes, harimo ingufu z'abamufashe kugira integration ikunde. Mugabo urwego rwa Vini nivyo nta mukinyi yibako kugira ngo abe mwiza ari umwe, arakenera ubwiza bw'abandi. Mugabo rero ya collectivity imaze kuhaba ni bidukunze ko tuvuga muri equipe ya Paris Saint-Germain. Collectivity imaze kuhaba hariho rero urwego rw'umukinyi acarengera abandi, tukabona ngo iyi rero niyo nyenyeri yari igakwiye kuba muri equipe kanaka. Muri Paris Saint-Germain twese turabona tukavuga ngo Ousmane Dembele hari abagabo bitwa Vitinha, hari abagabo bitwa Vici Varaskelia. Mugabo Ousmane Dembele urinde n'umukinyi w'umustar Paris Saint-Germain fise no munsi. Nivyo vyari muri Real Madrid, tubona Kroos, tubona Daniel Carvajal, tubona abandi bagiye batandukanye. Mugabo ingufu ziri exceptionnel mu mwana yitwa Vinicius Junior zariko zirigaragaza. Rero no munsi je naje kuraba umwaka w'inkino wose uje kurangira uvuze uti ngirira comparaison y'umwaka umwe
Vinicius no muzana ahantu hicaye Rafinha, Vinicius no muzana ahantu hicaye Vici Varaskelia, kandi Vici Varaskelia akinye guhera mu kwa mbere muri equipe ya Paris Saint-Germain. Mugabo yaduhaye byinshi birengeye ivyo equipe musaba, ariko Vinicius Junior tout au long de la saison ugiye kuraba ivyo yatanze muri equipe ya Real Madrid yarabeshe. Niho hantu rero Joe ngarukira nkavuga ngo Vinicius Junior n'ubundi nabonye muri rino joro siwe Vini twamenyereye cyangwa siwe Vini twifuza kubona mu mupira w'amaguru. Rero uno muzi Vinicius Junior ntaba mwiza ngo ni kubera Real Madrid yabaye nziza, ahubwo rimwe na rimwe Madrid iraba nziza kubera Vinicius Junior yabaye mwiza. Ugiye kuraba urukino batsinze Borussia Dortmund ibitsindo 5 kuri 2 Benoit Kiters na Dunian Maren muri Champions League muri nkino muri phase de Ligue. Jewe nabonye Vinicius Junior Real mbi, mugabo equipe umugabo witwa Vinicius Junior yafashe equipe ya Real Madrid ayigira nziza ku giti ciwe, yihararanga Borussia Dortmund ari umwe. Borussia Dortmund ikiza Real Madrid. Rero no munsi Vini kuba mwiza kwiwe si dependance Madrid, kandi na Madrid kuba nziza si dependance Vini. Rimwe na rimwe barakompletana. Mugabo Vinicius Junior kuba mwiza biravana ninge nari mwiyo misi wenyene nuvuga ngo ariko arategurwa. Harakakana ubona mengo kariko karamutusha cyane ko kumva ngo haraje Kylian Mbappe nariko ari Santa Ales muri equipe Real Madrid nkuko yahora. Ya ndagaruka ku kintu gikomeye cyane kuri Vinicius Junior, na cyane bivanye n'uburyo yatangwa kutwiyempoza muri Madrid, bivanye n'abo bari kumwe. Reka mere kuri Vini tuzi Donatille n'umukinyi w'Imana yavuye muri Flamengo aguzwe plus de 40 millions, amafaranga atari make ico gihe, imyaka 18 akiri muto uvuye muri Flamengo miliyoni zenga 40 navuga ati no c'est pas possible. Uno musomenga bintu normal kuko ibije no kugura abakinyi biriko biratera bitagaciro reka ndavyituko. Uno musi mugiye gwa miliyoni 150 mengana ibintu bisanzwe. None uravye buryo Vini yavuye muri Brazil asohotse muri Argentina aguze amafaranga menshi gusumba Vini yaguzwe. Gusumba Rodrigo yaguzwe. Ba Hendrick ni basohotse baguzwe amahera gusumba Vinicius Junior yaguzwe be na Roque. Mugabo ku mugano wa Buraya ni bande rero. Ya bientôt turabona abakinyi bava muri Estados Unidos America naho nyene nko muri Major League Soccer bakiri bato peut-être bagize passage nabo bagugwe menshi ko naho muri America Latine bariko baragugwa amafaranga ariko arinjira. Ejo bundi nariko ndaraba urutonde rw'imigwi muri America Latine yadandaje abakinyi bakiri bato ibadandaza ku mugabane wa Buraya. River Plate imbere kipe yarinjije agafaranga, basohora umugabo witwa Julian Alvarez, basohoye benshi ba Alvarez, basohora uyu musore Mastantuono, hari n'abandi basore b'Abanyargentine benshi bagiye barasohora ukabona ngo kuva mu mwaka wa 2000 kugeza no mu myaka 25 bagomba gukwiza muri yari yaburamo amafaranga make ku mafaranga y'abakinyi badandaje Buraya bakiri bato. Ziri equipe rero ziriko ziradandaza, ni equipe itakubwira ngo mvise projet n'umwana kiri muto yitwa Mastantuono nshaka kumugumana nibirimo, yiyempoje magafaranga twara agende igaragaza Buraya twe dukeneye amafaranga. Rero Vini tumuzi nk'umukinnyi afise impano, ico ni cambere. Mugabo yashitse i Buraya nk'ukundi mukinnyi wese avuye hariya muri Brazil cyangwa muri Amerika Majepfo muri CONMEBOL ashika i Buraya akabanza gufata umwanya wo kwiyadapta. Buriya ukazona umukinnyi adaciye mu izi challenge biragoye ko azoba igihangange. Swat ni Julian Alvarez wenyene, swat araca muri challenge za physique ayisanga ibiro nibikwiye canke gusekana mubiri bisaka utegura nk'ivyo Neymar Junior yahuye navyo can yisange tactique iyo mumenyereza aramufata umwanya kuyimenyera can yisange yisanze muri equipe niveau de competitivité igomba kuja hejuru kagwanira ikibanza gusumba uko waruvuye muri Brazil wanyu wiyita umwana, kuko muri Brazil aba bavini muri Flamengo na ba Rodrigo muri za Santos barabamye. Hendrick nivyo muri Palmeiras yarasa n'umukinyi ivyo bindagurika mugabo ariko aregereza kuzi Madrid yari yamaze kwa titire. Roque muri equipe Roque va muri Atletico Paranaense ari umukinyi ateye ubwoba buvuga ngo na equipe zo kwa Brazil iraronsa umwataka. Mugabo uraba kuvase muri Espagne yahuye n'ibibazo byo kumva ngo eske tactique umenyereza Xavi Hernandez aramubona muri tactique ziwe biragoranye. Yaje afise umwigeme wiwe baheruka kubakana, eske bizogenda gute ico kibanza azogwana na Lewandowski, azotenyenya mentale witeguye gute mu kirere gishaje cyo muri Espagne. Ukabona ngo ni bibazo abakinyi bahura navyo ko babagiye guhura n'ubundi buzima butandukanye n'ubwo bahoramo. Ari naco gituma na Vini murabe Vini agishikaciye muri Castilla gato aradugijwe muri equipe nkuru saison
18-19 yari sezo baje gutakaza Cristiano Zidane agiye batangwe bari mu bibazo agasore baragaho umwanya kagakina ukabona ngo karirukanga karacenga karagira gute mugabo nikabona herme ivyo karimo. Même chose saison 2019-2020 2021 gushika igihe ubona ngo Vinicius ari karakina buri ugendura be progression ya Vinicius iyo Eden Hazard aza gushika afatisha kuri niveau yo twari tumuziko kwa Chelsea yari gufata umwanya wo kurindira mugabo umugabo yitwa Carlo na Zidane muri 2020 imbere yabo gato hageze garavuga ngo kwa Zare ama mumvune uno mwana tukaba tubona atamvunagira kenshi mugabo akaba afite icyo cyo gutsinda reka tumuhe umwanya bizoza. Zidane arensista ngo bigaragara ngo Zidane si umumenyereza ari ku rwego rwo kuba yo travail akamenya ati Vini eski kalite yiwe afise yo gucenga no kunyaruka twayikorera ko gute nayo kugira ngo dushobore kuba twomuronga nk'umukinya tsinda equipe igendera ko cyakindi nagaruka kavuga ngo nimba uri umumenyereza udashobora kuimpoza tactique ituma aba grand joueur bawe babeza habari yagaze kuri wewe kugira ngo uzo umukinyi mwiza nakuzomenyereza mwiza nico gituma urabe saison 2021-2020 umugabo witwa Carlo avuye muri equipe ya Everton numwe magabo badatinya no kuvuga mu itangazamakuru yavuze ati umwana afite umupira kandi ngomba kumukoresha zo umukinyi mwiza. Fata saison ya mbere ya Vinicius ari kumwe n'uwitwa Carlo Ancelotti impeccable ibitsinda bimaremo barakuvuga ni Vinicius katsinda cyangwa siwe 2020 batwara igikombe cha Champions League ni 2020 Benzema ariko na Benzema arafasha Benzema gutsinda ibyo bitsinda mugabo Vinicius urabona ngo il est en train de devenir un grand joueur gusumbuka abantu bari bagize gute bari bavyiteze progression bya bibazo bitanguye kugira gute bitanguye gusa n'ibiyera nuna munsi rero nshangaruka ku kintu gikomeye mvuga ngo Vini avuye muri ya Madrid mbi twabonye kuri karo abantu barasigaye bidoga itagikina ibintu atashushigira urabo twinjiye muri Madrid FC indi shusho mugabo nubundi umenyeze yitwa xabi aratahura ngo Vini afise impano nimba visi bano rero ni giki kizotuma Vinicius aba umukinyi mwiza nkuko Carlo yinjiye ati Vino visi mano mugabo ni giki kizotuma Vino aba mwiza ku Vini duvisi no munsi agomba gutandukana na Vino kwa Carlo duvisi kuko ni muri filosofi yindi tandukanye na filosofi ya equipe bahorana mugabo ico bahuriye ko ni kimwe n'umukinyi mwiza do class mondial ari ku rwego gutwara Ballo'Dor ivyo nutabikora ko impose tactique ituma uyaba mwiza so atarasohoka bazovuga ko wica umupira w'amaguru cyane ahagume yitwa ko yagize gute yabaye igihangange ni nawe hano cyangwa nkavuga ngo eske bizokunda cyane cangaruka ku mwana wa Vini nabitwa karaba grand joueur nivyo mu itangazamakuru no mu kibuga rimwe na rimwe biragaragara mu bakinyi ukumva ati sinokorera naka nivyo kuko Vini no musi profile afise yarayikoreye uri ukabenzema avuga ati Mbappe agomba kwiyadapta akina ngano 9 kuko asanze ku nimero akina ko nimero 11 hari umukinyi dome mu classe nkawe kandi we yitwa ko ikibanza yagikoreye rero mbanza nagaruka nkavuga ngo eske Vini abana gute n'abakinyi bitwa ko bakomeye abana nabo neza twarabibonye mugabe ikintu gihari gusa nukuraba umugabo yitwa Xabi Alonso araza kuba ajera gute Vini kumbure uburyo yabanye na Benzema yavuga ngo Benzema no mu grand joueur namusanze hano ari karagenda no Benzema nagenda bazubakira kuri je nkuko Benzema mubakiye ko Cristiano agiye ako kabakazi akora kazi mugabo n'umusaciye urana n'ikibazo cyo kuvuga ngo ko Benzema yagiye yarageze ko bakira kuri jewe hagacaza Mbappe nazo ruvuga ngo Mbappe azogenda kugira bakire kuri jewe kuko Mbappe ni generation yanje ubwo iki kintu menyereza azakubwira gute azakukishira gute nkaca ndangiriza ku tuntu tubiri bwa mbere mentale ya Vini c'est un joueur yamaze gutakara mu bijanye na côté psychologique mwabivuze neza zina Zidane yabigarutse ko aravuga ati kuva atakaje Ballo'Dor il a tout perdu morale iki n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo je ngaca ngaruka moralement Vini ateguwe biroroshe ariko kandi nawe numwe mu bakinyi yamaze kumenyera kuba muri izo critique z'abantu bagiye batandukanye akagerageza kuba garuka numwe mu bakinyi bari genial mubi iyo zikataka tanga la meilleure version yiwe agerageza kwiyegereza abafana mugabe ejo bundi abafana bamwibasiye kuri match ya Al Hilal tituvire muri equipe n'ibindi bigiye bitandukanye avuga ati la façon yo kugwana n'ibi bintu niki afata imbuga ziwe zose ibintu vya Real Madrid abikurako ataruko yanze Madrid ariko arikugira ngo yereka abantu ati byo mwakoze nababaye ariko je suis reconnaissant ko Madrid yangize icondi ngomba kugaruka nkomeye muri echauffement ya match yejo yakuye mayo yakoze mu echauffement banza igabira umufana
none agarutse akina match igice cya mbere giheze urabona morale we na Jude Bellingham aho biranabagira gute arabaramplace ukabona ngo bamuramplace Vini yatanze mayo naho nyine ngira ngo yabonye mayo yisanga umufana wa Madrid ayo yarari ni bamuramplace Vini ukabona ngo asosa aryohewe kubera ko yagize gute yakoze akazi nikaga naciye mvuga Vini n'umukinya goye kujera ishavu mugabe ishavu riri kubiri ujya kujera ishavu watsinze no kujera ishavu uri kuratsindwa ni ibintu bitandukanye niyo waruja abantu Madrid igomba kumufasha ikabanza ikabaza ngo mentalema banze agire gute agaruke uzobe Vini ari karagundagora na Ronaldo Araujo ari muri Real Madrid yatsinze Barcelona atandukanye na Vini agundagora na Araujo ari muri Real Madrid yatsinzwe na Barcelona kuko batsinzwe agira tendance yo kumva ko bafatana amashyi Trent yabigarutse ko Ronaldo aravuga ati Imana ishimwe ko imyaka yari bayigera kuri 6 iyo turi muri Ligue des Champions nkibuka ko tugiye guhura na equipe ya Real Madrid itunze Vinicius Junior ati numva umutwe wanje umenetse ati kuko no mu bakinyi bangoye ibihe byose nari umukinyi wa Liverpool nkera kuri nimero 2 ati mugaye Imana ishimwe bivuza twenga ati ko kino gende muri equipe imwe nawe ati abandi bazovyumva nabo ati abandi bagiye kumva ingene uyu muntu yitwa Vinicius Junior ari mu bakinyi bagoye gukirana nabo uyu mugabo yitwa Vinicius Junior Trent Alexander-Arnold ntarira busema kuko anashaka Trent ni umwe mu nimero 2 bakinisha ubwenge bwinshi busumba ingufu batanga donc physique yabo na mentalite bavize mu kibuga mu bijanye no gukina kuri nimero 2 ni nini ya gusumba uko bempoza ingufu rero Vinicius Junior wempoza ubwenge utempoza ingufu urapfuye wempoza ingufu utempoza ubwenge urapfuye wempoza ubwenge bucanza n'ingufu n'ubundi Vinicius gomba kumwumva ugiye kuraba abitwa ko araba nimero 2 beza burya Xavi Hernandez numwe mu bamenyereza ntazokwigira nemera naho yose biragafatisha no mu yindi equipe akwego tazomwemera kuko vya nijya mu kwemeza n'uzomwemera nta kintu na kimwe niwe mukoca wa mbere w'umunyabwo bamaze kubona waraje gukina na Barcelona ifize kunde kuri 2 ugafatwa n'ico gihunga cyo kumva ngo Leonardo Araujo aranyaruka Leonardo Araujo asitura ico bihuye byose reka nkure kunde muri 2 ndamuzana muri axe centrale Araujo aji bubamfu wa Vini yagufatira Leonardo Araujo sasa warumaze mizo umutega ngo yaramushoboye Vini akamugira ivyatsi ivyo bikanyereka ngo iyi nguvu ziganje mu nimero 2 aziki ko aja guhura na Vini bibi mfa gusa iyo ubwenge buganje butagiramo inguvu bibi mfa gusa ivyo twabonye ko mugabo witwa Ashraf Hakimi ivyo twabonye mu mugabo witwa Trent Alexander-Arnold ivyo twabonye ko mugabo witwa Leonardo Araujo mugabo ashikiriye mugabo witwa Kyle Walker afise inguvu zingana n'ubwenge ukabona ngo Vini agora Kyle Walker mugabo sikuri gwa rugero agora ko Trent canka agora ko mugabo yitwa Ashraf Hakimi wa Paris Saint-Germain bikanyereka ngo Vinicius Junior arageze gutangura kwisanta nko mu Real Madrid igomba kubakirako bigaca bigaruka hehe Real Madrid no mugabo witwa Vinicius Junior hazari yakivuza yabanye na Benzema afise message ivuga ngo Benzema nta myaka 2 canke 3 hasigaje ndaje rero nanje nitwa le chef wa equipe maintenant bazanye umugabo witwa Kylian Mbappe kandi nayindi shwa no gukorera Mbappe no gukorera Kylian Mbappe ibi bintu muri Real Madrid bishobora gufata indi shusho en fonction ko bagiye muri philosophie nshasha ko yogenda kose Kylian Mbappe nawe azokwevoriwa urazi gituma je mvuga kandi kwevoriwa kwa Kylian Mbappe urazi gituma mvuga philosophie nshasha muri abastari barabana none nirikeni yabaye ni yatunze Suarez nande niho ndiko ngo rumwe ariko la gestion mumenyereza na philosophie bariko barakoreramo bon peu importe nuko kenshi bitarama bitamara imyaka 5-6 mugabo no muzi kuvuga ngo kuri area za Alonso yatunze Vini na Mbappe na Rodrigo peut-être nabo bardagura akabatunga imyaka 2-3 batwaramo ibikomba amakigira birashoboka bikananira uwundi mfise ubwoba bw'uko umugabo witwa Vinicius Junior muri Real Madrid kuko ni umwe mu bagabo baba frustré mu mwanya muto ashobora kuza nka Neymar Junior muri Barcelona yabona ngo ivyo nakoze byose narakoze natanze nguvu zirengeye izo equipe nsaba mugabo Ajax for kwashimigwa Lionel Messi jewe nakoze no muri Real Madrid biragoye ko Vinicius azokora kugira ashimigwe kuko iconze coco gupeza umwataka tsinde bitsindo hagati ya Vinicius Junior n'umugabo witwa Kylian Mbappe ivyo ntivyo ukunda ntibazo kwigira baba comparable Vinukina neza mugabo hageze ko dutuma ibitsindo Kylian Mbappe twamutumira double ivyo watanze ivyo rero bigatuma bwa bushimwe individuel Kylian Mbappe azokoma yabuyoye Vini yakinye neza nico kintu ndiko nabara kizoshobora gukora ku mugabo witwa Vinicius kandi numwe mu bagabo bashobora mugabo
nubwo bigaragara ngo amahirwe shusho public n'umugabo kuko Kylian Mbappe urabona uravye uburyo Vinicius Junior atsinda shira ku munzana rero uburyo Neymar Junior yatsinda ntibahuye ariko Neymar Junior yaratsinda biteye ubwoba gusumba ibi ariko abantu twirengagiza erega muri equipe bakina bagomba kugira qualité zimwe kandi le meilleur joueur ne doit pas être nécessairement wa wundi yamatsinda misi iyo atari umustar kuko dufata akarorero reka dufata akarorero kwa Man City none wibaza ko Man City mu myaka izotunga umukinnyi ari comparable ku bitsindo n'uwitwa Erling Braut Haaland mugabo Foden arabaye le meilleur joueur muri equipe itunze Erling Braut Haaland ico bituma nagarutse ko akazi kumumenyereza Vina arazi ko kapasite yo gutsinda ibitsina by'amapatsinda atavyavise mugabo na Mbappe arazi ngo la capacité de dribbler yo gutesha umutwe l'adversaire Vina vise no gupesa atavise nini raba profile rero haza gender zimatch Vina bamwiza bari Mbappe yatsinze ibitsina ndazi match Mbappe atsinde ibitsina akaba mwiza Vini erega hari na match Neymar Junior yaba mwiza Messi kandi na Messi yakinye umupira mwiza mu kibuga